N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane itandukanye, mugabane wa Amerika, wa Buraya, wa Aziya, wa Afrika, bari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo. Mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye ikaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abantu 10 nibo bamenyekanye ko bapfuye muri iyi ndwi yaheze twasozereye. Abantu 5 baguye mu ntara ya Kayanza bishwe n'ikinyobwa cy'igikorano bari baciye banywa, n'abandi 3 baguye mu ntara ya Bujumbura. Mu ntara ya Bujumbura haraguye abantu 3, ibiziga 2 vyaratowe hafi mu micungararo y'ikibuga c'indege muri zone Rukaramu, komine Mutimbuzi, naho ikindi kiziga naco caratowe ngaho muri komine Mutimbuzi nyine, aho bagitoye cyatawe mu ruzi. Ivyo biziga vy'abantu b'abagabo bose bikaba bitaraciye bimenyekana. Ico catowe mu ruzi naco bivugwa ko ari umuntu yishwe akaja gutabwayo bivanye n'uko cari gifise ibiguma mw'ijosi, biboneka ko yishwe anizwe. Undi yapfuye yaguye mu ntara ya Cibitoke muri zone Kaburantwa, aho rero yaciye yicwa atemwe mu gikiriza, atemwe n'abantu baciye banagenda bamutwaye amafaranga, aho yari agiye kugura inka muri zone ya Ndora muri komine ya Bukinanyana. Uyu yishwe akaba yari asanzwe ari umuhinzi mworozi. Ubundi yishwe yaguye ngaho mu ntara ya Ngozi, nawe yaciye azira amatati y'amatongo n'umutama yatemwe n'umwana wiwe. Bivugwa ko rero we ico yamuzije ari amatati y'amatongo. Tukiri mu gisata c'umutekano, abantu 2 muri komine Ntega, mutumba Kinyovu ni mu ntara ya Kirundo, ngaho ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi, barakubaguwe n'imbonerakure. Izo mbonerakure zikaba zarabajijije ko batari bitabiriye inama y'umugambwe CNDD FDD. Abo bakubaguwe bakaba barakubaguwe n'imbonerakure ziva muri komine Bugabira, zibaziza ko bitabiriye iyo nama ya CNDD FDD bakayitabira atari abanywanyi b'uyu mugambwe, basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNL, ariko kwitabira iyo nama bafashwe ku nguvu, bategetswe kuja muri iyo nama babitegetswe n'imbonerakure zo muri iyo komine ya Ntega. Ariko mu nyuma ngo imbonerakure zo muri komine Bugabira zaje kumenyutsa ko bitabiriye iyo nama. Mu kubimenyutsa baraje kubakubagura babatwara n'utwabo mu nyuma, ariko ngo izo mbonerakure zo muri komine Ntega zari zabafashe, zari zabatwaye amatelefone n'ibindi bikoresho bahora bakoresha imirimo yabo ya misi yose, baciye babigarura mu nyuma y'uko barishe amafaranga ibihumbi 10 vyose.
Ayo yari amakuru ariko yavugwaga mu gisata c'umutekano, reka tuje mu gisata c'amagara y'abantu. Abategetsi barabandanya gusabwa ko bogira ico bakoze kugira ngo bagwanye ibihere vy'inkende, ako karanda kariko kararandagatana ku murindi munini ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ngo kandi ikena ry'amazi meza naryo ngo ririko rirasongera isibe muri Bujumbura, ngo bakaba bavuga ko rero amazi meza ari ikibazo gikomakomeye cane mu gihe batariko barayaronka, kandi ariyo yokabaye afasha kugwanya ako karanda k'ibihere vy'inkende biriko birarandagatana ku murindi munini. Mu gisagara ca Bujumbura haramaze gutogwayo abantu baba 200 bose bagwaye ivyo bihere vy'inkende. Tuvuye ngaho mu gisata c'amagara y'abantu, reka tuje mu gisata mu kibano. Mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Bwiza ibintu birabandanya kuba bibi cane, abantu baravuga ko batariko bararonka amakara yo gukoresha ngo kubera ko yazimvye, yaraduze cane. Umufuka wahora urangura ibihumbi 35 ubu urarangura ibihumbi 75, uwahora urangura ibihumbi 45 kuri ubu ngubu nawo ngo urarangura ibihumbi 85. Umufuka munini wisumbuye waruta iyindi yose warangura ibihumbi 60-50, kuri ubu ngubu ngo uriko urarangura ibihumbi 100-110. Abanyagihugu rero bo mu gisagara ca Bujumbura hirya n'ino no mu bindi bisagara bakaba bavuga ko ikibazo c'amakara ari ingorane zikomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bakaba babandanya gusemerera bavuga ko icabiteye ari ingorane z'igitoro. Ibitoro vyarabuze, abatwara amakara bavuga ko igitoro cabuze ku masitasiyo batakironka, ngo niyo baciye bakironka bakigura kw'ibido, bakakigura kizimvye cane, ngo bico nabo ukuzimba kw'igitoro bagaca baduza ibiciro vy'amakara. Kuri ubu ngubu benshi ngaho mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu twaganiriye muri zone ya Bwiza bakaba bavuga ko ibi bibateje ingorane kandi n'ubukene bw'amafaranga bukaba butariho, bakaba basaba ko inyishu yo kugira ngo ivyo bibazo bibonerwe umuti ari uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bwarondera inyishu y'ibitoro bukinjiza ibitoro ngaha mu gihugu c'Uburundi, hama ibitoro vyoheza kuboneka, amakara ngo ibiciro vyayo vyokoroka bikaja hasi nk'uko abo banyagihugu bo muri zone ya Bwiza batwiganiye. Tuvuye ngaho muri ico gisata mu kibano, reka tuje mu gisata c'ubutungane. Mu gisata c'ubutungane abasoda bo bahora bacungera umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, abasoda n'abapolisi barahagaritswe bazira amafaranga basigiwe na Mahoma Idris Deby, umukuru w'igihugu ca Chad mu rugendo yaherukamwo ngaha mu gihugu c'Uburundi, aho yaciye asigira agafanta abari bamucungereye, abari bajejwe umutekano wiwe, ariko abatwara amakambi y'abo basirikari, abatwara bispi n'agapi, bakaba baraciye bashavura ko batariye kuri ayo mafaranga, yari ibihumbi 3 vy'amafaranga, ibihumbi 30 vy'amafaranga y'amanyaburaya, asaga 240 z'amafaranga y'amarundi. Bakaba barashavuye rero kuba batararonse kuri ako gahembo, ako gafanta bari basigiwe n'umukuru
n'umukuru w'igihugu ca Chad. Kuri ubu ngubu mu butungane muri parike ya gisirikare ya Ntahangwa bakaba bariko babagiriza ko bakoze detournement y'umutungo y'itunga ry'igihugu. Hakaba hari kwibazwa ukungene umuperezida w'igihugu ca Chad ari we asigaye agaburira abasirikari n'abapolisi b'u Burundi kugira ngo babagirize ko bivye itunga ry'igihugu, agafanta canke agashirukabute baciye baronswa bivanye n'ukungene bigenje bagacungera umutekano w'uyu mukuru w'igihugu ca Chad. Hakaba hariko hibazwa ukungene baciye bavyita ko ari detournement de biens publics nk'uko parike ya Ntahangwa yabishize mw'idosiyo y'abo basoda n'abapolisi baciye bahagarikwa bazira ko bafashe ingingo yo kugabana ayo mahera badahaye ko indongozi zisanzwe zibatwara muri arya makambi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba asabwa gufata ico kibazo mu minwe nk'uko umusirikari, umusoda umwe mu bacungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi yaciye atwandikira avuga ko abona ko ari twe bavugizi b'abanyagihugu basigaye mu gihugu c'u Burundi, ngo kuko amaradiyo ya leta, ibimenyesha makuru bikorera ngaha mu gihugu c'u Burundi bizwi nka RTNB n'ibindi bimenyesha makuru bitotinyuka canke bitokubahuka gutangaza inkuru mwene nk'izi no kuvugira abenegihugu, kuko abategetsi bataba bipfuza ko amakuru mwene nk'aya aja ahabona, baca babinyegeza bivanye n'igipfungu kiba kiri muri mwene izo manza no muri ayo makosha nabo baba baciye bagenda bakora. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikako, niba utari wafyonda subscribe ukaba ukoresha ururimi rw'icongereza fyondako, canke niba ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru fyonda sabone, hama uce uja ngaho iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Abahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira, namwe muje ko mwishire hamwe mwiyunge kuri uwo muryango mugari wa Burundi News uri ngaha ushika ku bihumbi 85 vyose tumaze kwishira hamwe kugira ngo tuje murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubatohoreza umwanya ku mwanya. Mwahejeje gufyonda subscribe rero tukaba tubakengurukira cane, kandi wogira iciyumviro ushikiriza woja ngaho munsi handitse commentaire, hama ugafyondako ugaca ushikiriza iciyumviro cawe kikagera no ku bandi badukurikirana bafyonze subscribe kugira ngo baje bararaba komanteri mushikiriza ivyiyumviro vyanyu muba mufise, kandi tukaba namwe tubakengurukira kuba mudushikiriza izo komanteri zose. Amakuru yacu rero ngaha ni akagaruka kandi n'agahwane.